Bakunzi ba Albert TV ndabaramukije. Uyu n'umwanya mwiza twari twawubemereye, umwanya udasanzwe, ariko imbere yo twinjira mu kiganiro cy'umuti wo mu Gatumba abatahazi, ni mu ntara ya Mutimbu, ni muri ntara ya Bujumbura, komine Mutimbuzi, n'ahantu hategwa n'amazi ava mu kiyaga cya Tanganyika ndetse no kuri Rusizi. Ayo mazi agasambura amazu, akonona ibintu byinshi n'abantu. Mbere muri no misi akakaya tuko turavugana, leta yarashoboye kubakurayo ibashira ahantu barashika 7,000. Numva ko ari benshi cyane, baba mu bahema, ntabwo bari mu buzima wavuga ngo ni bwiza cyane bw'ikirenga. Urazi nawe ubuzima bwo kuba mu mahema kandi muri abantu benshi, wahora ufise aho uba, aho ukorera. Uyu munsi rero Albert TV twari twabemereye yuko tubazanira umuti. Imbere yuko tubazanira umuti rero, manzi ukore subscribe, wiyaboneshe sabone kuri channel yacu, ndetse ushobora no kugenda kuri website 3 akaburungu Albert TV akaburungu onarenage, ukabona ibindi biganiro uko bigenda biraza, naho nyine ukagira sabone subscribe. Yes, akugire neza, yes agumugisha. Wamaze kugira rero sabone, wamaze kugira subscribe, wamaze kugira na partage, ndetse no muri comment ugire commentaire, ugire icyo uvuze, kari wese agire neza. Kakubitsa kandi imbere yuko twinjira neza mu mwanya w'ikiganiro no kwakira umutumire Uwiteka twaronse uyu munsi, nakumenyesha yuko Albert TV ihari kubganyu no kubgabenshi. Uyikeneye kuri screen hariko nimero, ushobora kuzibona nawe ugenda kuri website atakarunga Albert TV, ushobora kubona inimero zazo zose. Ushobora kufisa urubanza bari bwose, tumira Albert TV izashika ku aho uzaburi, izagushikira kandi izagufasha, izaguherekeza. Albert TV nkuko namaze kubikubarira, waba ukeneye amasengesho, waba ukeneye gusengerwa, waba ukeneye guhanurirwa, nimero iziriko ngaho kuri screen ushobora kuzikoresha kugira ngo telefone cyangwa wawe usabe umupasiteri agufashe, usabe umuhanuzi agufashe. Ariko ubu ngubu nkuko ndabikubariye, Albert TV ihari ngaha kugira ngo ikuzanire umuti wo mu Gatumba. Wewe aho uri hose uri kuradukurikirana, waba umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi, waba uri mu mahanga, ndagutumiriye rero gukurikirana kino kiganiro, kandi ukigire na partage, ukigire na share, ugire na comment kugira ngo abantu benshi kibashikire. Nakumenyesha yuko igihe uzobukoze sabone yawe na partage yawe ni interane ikomeye cyane uzaba ukoze, kandi nakubarira yuko wayironkera umugisha. Rero reka twakire umushitsi. Ndabaramukije. Ndabaramukije namwe. Wakwidondora abakunzi ba Albert TV, ukababarira uri n'icyo usanzwe ukora? Yego, je ndi umupfasoni kandi nkongera nkaba n'umupastori wo muri UPC Kigobe. Ni shengero ryanje nkunda cyane. Hanyuma ni naho ndiko ndatangira iki kiganiro, ariko ndafise n'ubundi buzima busanzwe, ndakorera imirimo mwishira hamwe Kere International, niho nsanzwe ndangurira imirimo ya misi yose. Imana ibahezagire. Urakoze. Abakunzi ba Albert TV mwamaze kumva umutumire dufise, si umutumire asanzwe, nibo tugira tubaze atwarira umuti, niwe atuzaniye umuti. Mu bisi kwa pastori wa kuri United Pentecostal Church Kigobe. Nakumenyesha ngo taramenya kuri United Pentecostal Church Kigobe ni shengero ryuzuye umwe na mpemu yera mu Kigobe. Abantu baba bafite ibibazo, ingwara zitandukanye, ziri ngwara zatevye gukira, navuga diabete, hypertension, sida, kansera, n'izindi. Igihe baje babona ubutabazi, dukunze kuvuga yuko Imana iba mu Kigobe, itaha mu Kigobe, igakorera mu Kigobe. Niyo mpamvu rero tugutumiriye kuza. United Pentecostal Church Kigobe ikorera hano mu Kigobe nyene, ku mashuri yitiriwe Abashinwa mu Kigobe. Imisi yose kuwa gatatu haba hariho programa yo guhanura, yo kubohora, yo gusengera abantu, kandi hakaba hari ikintu cyitwa purpose, navuga ni prophecy authentique, précise, spécifique. No buhanuzi bw'ukuri bupresize ikintu kandi udasanzwe. Turagutumiriye rero kuza. Reka rero twihuse kubera umwanya ni muto, bibaye n'amabanga afise menshi. Reka tugende ku kibazo nyezina. Mwarumvise ibyashikiye mu Gatumba, abantu bo mu Gatumba haratera imyuzurira, abantu barava mu ngo zabo. Twarumvise ko mwagiye mu bihugu bitandukanye byo ku isi,
ariko kandi hariho umuti, hari ahantu mwoba mwaragiye mugiye murabona yuko hari umuti udasanzwe, mbere n'uwo bariko baratwumviriza yokenera uwo muti mwohamujana mukamwereka kugira ngo avyibonere n'amaso. Ijambo rigwanyu ngo bitubarira mwagiriye hehe uwo muti wo mu Gatumba, abantu bofatira ko cyane cyane abayobozi b'igihugu, abajejwe inyubako n'uyuri? Yego cyane, murakoze cyane. Ndetse si ibyo numvise gusa mu Gatumba, mbere byaranashikiye ndanashika no kubashikiwe n'ibyo byago, ndanahagendura ndanahabona, ndabona ingene babayeho, ndabona amakuba barimwo, kubera nk'uko nababwiye yuko ndangurira imirimo ya misi yose muri Care International. Riri nishira hamwe risanzwe naryo rigarukira kuri abo bantu bahuye n'uwo mwuzure. Hanyuma ico gihe nararose ndagirirwa n'ubuntu kugira ngo mbe natembera, ndatembera ndungitswe n'akazi nyene, ndagenda mu gihugu, ico gihugu citwa Benin. Ico gihugu citwa Benin naringiye mu by'akazi ka misi yose. Aho rero ni hagatima kaciye kambwira bati, mbega ibyo ubonye hariya nivyo woba ari umuti woshobora kuza kuri bene wanyu bo ngaha mu Burundi, abo bariko barahura n'umwuzure uvuye ku kiyaga ca Tanganyika? Ibyo nukuri, kuko umuntu yatembereye uriyumvira utireka ndabe ico ndahura mu gihugu ntarimenyereye gisanzwe co mfasha canke nzogenda nkayagira n'abandi aho navuye. Tumaze iminsi twarabajije abahaba bati nimudufashe mutubwire ikintu natwe twogenda gutembera tukaraba mudusumbije coba kiri ngaha mu gihugu ca Benin. Ico rero kirabazanira amadevize, nico banyaruka kubwira abantu, uca utembera nk'umuturiste, kuko nivyo kenshi niyo utavuye yurishe ntihabura ikintu caho ugenda uguze. Twaratembereye rero batwereka ahantu icantangaje kimeze nka kurya nyene abo mu Gatumba bameze, bobo barubatse hejuru y'amazi, n'abanyagihugu baba hejuru y'amazi. Aho nagendeye ni ku kiyaga citwa Lac Nokoué. Ico kiyaga citwa Nokoué, ariko barambwiye bati kubera igihugu ca Benin kigizwe n'amazi henshi, saho honyene hariho na fleuve yitwa Keme, abo bantu babayeho gutyo. Ivyo nivyo natembereye, nivyo niboneye, naranahaguriye n'ibintu, ndaja mu mangazini, ndinjira mu masalon de coiffure, ndabonye ukuntu abantu babayeho, ariko nabonye ari bikomeye cyane, numva Uburundi bworahura, ahubwo bwaratevye. Kuko ico mbona ni mu minsi iheze, nta n'umwaka urahera ngiye mbona ishira hamwe nkoramwo bagiye kugarukira kuri bajya abantu, ariko n'umwaka ntiwari bwahere nza numva ngo ba bantu basubiye kugira ico kibazo. Nico gituma nuwibajije yuko inyishirama yoba ari gutembera aho hantu, ahantu tukaharuhira ubwenge, tukaraba yuko ivyo bakoze nikiki kitokoreka. Je nabonye ari ibintu byokoreka, kuko igihugu ca Benin sinabonye ko ari igihugu giteye imbere ngo kiruta Burundi. Iyo rero iyo Lac Nokoué natembereyemwo iri mu majaruguru y'igisagara Cotonou, kikaba mu majepfo uravye igihugu cose ca Benin. Ico kiyaga kiba kwa abantu, nivyo niboneye amaso, ndabona ukuntu babayeho, nuko je nabonye umengo niwo muti novuga n'abarundi barahurire kuri Benin. Murakoze cyane, uravuze yuko mwatembereye kandi ni byiza cyane ariko aratwumviriza. Ndakwibutse ko uri kurakurikirana Arabet TV, kora sabone, kora ariyo subscribe, kora j'aime na comment, maze partage kino kiganiro. N'umuti ukomeye cyane ushobora no gufasha n'abandi bari mu bihugu bitandukanye za Iraq. Ariko mu byo natahuye yavuze yuko n'amaprovince n'intara zubatse ku mazi, kandi izo ntara ni ukuraba ubuhinga turafise abantu bazi kubaka ukuntu bubaka. Icyatatu bariye kuma dusigure neza n'umubishije yavuze yadusigurira abantu hari amashure, hari amasengero, hari ibidandazwa. Yavuze yuko hari n'ibintu yaguriyeyo muri ayo mazi, muri aho hantu abantu bagera ku mashure gute, biyunguruza gute, hari amabusi, hariho icyo nokwita administration.
hariyo abapuramatari, hariyo abashibidozone, hariyo abaki, bigenda gute? Amashure, ibitaro, amavuriro batembera gute? Yabitubarira canke ntibasenga? Yewe iyo nkuru woyibaza uwayiboneye, na jewe nkivyumva navyumvise nk'uko umengo ntivyabaho, kuko bagitangura kutubwira ngo tugende kuraba i province ikomine zubatse ku mazi. Je natanguye kwibaza nti aba bantu ngira ngo wakubaka ku mazi bikagenda gute, kuko Tanganyika ndayegereye ndayibona, simbona ukuntu yo kubaka ku mazi. Twaragiye na twebwe twagiye n'ubwato, kuko twari turi mu ihoteli isanzwe iri kuri ico kiyaga nyene. Hanyuma hari abadutembereza baratubwira bati muze tugende mu bwato, tugenda aho hantu. Kwati twarahagiye umwanya, vyumvikana yuko twagenze ikomine nka zibiri tuva muri zibiri tuja mu zindi. Hama baratubarira bati ico gisagara kirangana ni province. Cani yumvira province yigenda ikaja, kuko ndavye n'amazu narabona yuko ari ahantu hanini cyane. Ca ndababaza nti none ngaho burongozi bwawo bumeze gute? Ngaho barafise ba mustanteri, barafise ababatwara baburamatari, iyo bashatse kugira ngo batange raporo barahaguruka bakagenda n'ubwato bakaza gutanga raporo. Turagenda yo tugezeyo twaratangaye cyane, dusanga n'amazu menshi cyane. Ariko ico no babarira nituhaguruke ngo twiyumvira ngo nabonye ngo abantu bubaka ngo kubaka makujya twubaka abamaso. Oya, jewe nta nzu z'abamaso nabonye inzu zikora. Naranabajije ingene bigenda, bavuga ati abakora abubatsi bahakora babita abasharpentier. Abasharpentier rero no bita ko ari nka bamwe basukara. Uti kubera iki? Kuko haniniya hakora imbaho. Ico rero nico wombaza ati imbaho zaba kuri ayo mazi ntizibore? Ese imbaho zaba kuri ayo mazi zikamara igihe kingana gute? Nimba leta yumva yo abibikeneye, kandi nibikenere birakenewe, kuko abo bantu bo mu Gatumba ntibazomara igihe baza barabayeho gutyo, bogenda bagatembera Bene bakababwira ingene bubaka kuri ayo mazi. Nimbaho nibiti, hasi mu kibanza c'isima hari imbaho, nimbaho zegeranye zikagira ahantu honyora. Hanyuma hejuru ugasanga ku nkuta hajya ahandi hari amatafari, hari imbaho. Hanyuma bakabona rero gusukaza ari amabati ari biki, mugabo ubundi ku mpande no hasi ni imbaho.